mu ntahe ni ukuvuga témoignage ama interview dufise tubitse dufitiye amajwi n'abantu bahari amazina ariho baravuga ko umukuru w'igihugu yarabizi kuko Adolphe yarabivuga hanyuma yari yababwiye ko ari igikorwa cy'igihugu bon ushima mu kubabesha abambere yababwira ngo bashaka guturira irya soko ngo kuko ngo bashaka guhana ngo bajye badandaza bose barimwo ngo nabo muri ADC Kibiri bobo yabitirira ADC Kibiri kuko sinzi ko muvyibuka hariho umunsi higeze kuba ikintu abantu bahamagaye grève générale barigeze guhamagara grève générale imbere y'uko irya soko iturigwa hanyuma ndibuka nivyo Sojemake nta bantu benshi vyamba bagiye gukorayo ico gihe nabo abadandaza ntibagiye kurema isoko mu gihugu cose hari habaye grève abantu mengo bashaka kugaragaza akababaro k'ibintu vya cherté de la vie ibiciro vyari vyaduze cane n'ivyo rero bon bababwira ngo dushaka guhana ngo bajye badandaza benshi ngo nabo muri ADC Kibiri no kuvuga ya plateforme ya opposition kijya gihe niyo yari ihari urikiyemo imigambi ya opposition ariko mu nyuma abo bamwe muri abo baduhaye intahe dufitiye ama interview baratubwiye yuko bijya bintu byabo bishobora ngo kuba bifitaniye isano ibi byo guturira amasoko bishobora kuba bifitaniye isano ngo n'ibintu by'ibintazi byabo bya bintu byabo bemera abapfumu bababarira bababwira yuko ngo intwaro yabo ngo izokomera irambe nibashiraho ubukene bwinshi mu banyagihugu mu gihugu urumva rero ibintu byo guturira amasoko byo baciye ngo babigira intumbero kuko umwe mu baduhaye ikiganiro mu baduhaye témoignage tugifitiye amajwi yaratubwiye ingene baturiye irya soko muri ya Bujumbura mu nyuma aduga Igitega niwe yaziturira mu nyuma aja mu Ruyigi hari aho yaturiye hari aho za Karuzi hari isoko ya Bugenyuzi muzobaze zasha muri kijya gihe je ndibuka ko RPA twarabikoze ko cane mu nyuma n'isoko nkuru yo mu Kayanza kuri centre baraturiye isoko y'Igitega baraturiye isoko yo kwa Kalfani haji Ngozi baraturira bo baraturira gusa isoko ya Bujumbura niho bakoresheje ubwo bumara buvuye muri Pakistan bo yoyo bari bateguye yuko kabisa iba umuyonga kujya nyene babiteguye rero ayandi masoko mugiye kubaza baraturira nivyo ibintu byinshi bigasha mugabo hari abantu wasanga bashoboye kurokora utuntu twabo